none ubutabariza yitwa gute? yitwa Nkamariza Chantal. Kamariza Chantal kandi akareba wari wabimbariye. Hanyuma afise ibibazo bimeze gute? Ari muri Saudiya? Ari muri Saudiya. Afise ikibazo kimeze gute? Asigaye ku kibazo aragwaye. Eh, eh, Agwaye iki? Amaze igihe kingana gute? mu bisanzwe umubosi yahamaze amezi atandatu yaraburamwo nk'indwi zibiri. Rero ahantu yari yashikiye avuye mu Burundi, umva ntibamugaburira, bakamukubita, baramaze ico imisi itatu bamugaraye nyene akubitwa. Rero babonye ngira ko agira bacikanire ko baca bagenda kumuta kuri ofisi. Rero kugira n'ubu kuri ofisi nta kintu na kimwe baramufasha, nta kintu bamuha, urumva ari ngaho nta n'umuti. Rero yarasavye gutaha, baca bamubwira ngo yirihire itike. Mm. Rero iyo tike nta mahera afise, nta n'ukuntu yobigenza kugira atahe. None nta muryango afise, uvuze ko yitwa nde? Kamariza Chantal. Avuka hehe? Yasafirishijwe n'ikigo ikihe ava mu Burundi? Ava ku Muzinda, Mm. yasafiriwe n'ikigo Mm. citwa Bujoso kiri harya mu Carama. Muri ayo mezi nyine uvuga atanaheze, Eh, none Bujoso ntaco yakoze kugira ngo atahe canke avuzwe? Ntaco nabonye cakozwe kuko iyo cakorwa urumva yari kuvugwa canke agataha. Ubu tuvugana ameze gute? Ubu tuvugana ahari ntashobora kuvuga, nta kintu na kimwe Mm. yihereza. Mm. Eh, Umugabo wiwe ntiyagiye kuri Bujoso kubivugayo? umugabo we ntaragenda kubivugayo, gusa yarabarondeye ariko ntiyigeze abatora. Umugabo basanzwe aba hariya nyene nawe? Ego, Mm. Amaze igihe kingana iki agwariye kuri ofisi? amezi abiri. Amezi abiri agwariye kuri ofisi? Eh, Ko ari menshi. umva umuntu yarashoboye kuba yogerageza Mm. akiva kuri uwo mugosi. Baragerageje nyine abagenzi ahasanze baragirane, barashobora kuba baronka umuti kugira baramaze na kabiri arabaho bija. Mm. Ariko kugira nyine turinde tuza ngaho iwawe nuko twabonye vyanse ukuntu bashobora kumutahana. Ne kuri ofisi bumva bafise umutwe uwuhe, umugambi uwuhe, bagomba apfireho canke bazohava bamutahane? Bavuga ko ashobora kwirihira itike naho ata mahera afise. Kandi none iyo umuntu asafiriye akagwara ingwara bimwe biboneka, mwebwe bababwira ko ari mwe mwirihira itiki canke umukoresha wiwe niwe aca muri iri tike? Umukoresha we niwe akurihira itike kuko bitagupfuye urumva ntibiba bigupfuyeko. Mm. None uyu we ni kuki batamurihira itike kandi wumva atabimuvuyeko ari ingwara? Natwe nivyo dushaka kumenya kuko ntituzi impamvu ariko bavuga yirihira itike. Okay. Nta bintu bimuranga mushobora kubona nka pasiporo? Nta pasiporo afise Mm. yiwe. Mm. Eh, Telefone yiwe irarengana canke ntirengana? telefone yiwe igiye irengana kubera ata wifi afise. Mm.
barinda kumuparataja. kuri ofisi naho hariho nimero bamuhaye zindi zo kuri ofisi. Zirya n'iziwiwe. Ego. Okay. Mbo nta byinshi mubaho kubaza rero usibye gushimira, reka tugerageze gukontakita hirya no hino turabe, ariko noneho nta kintu visi usaba erega ibi bintu mwe mukora ibintu bibashikira mwebwe ni amakosa akorwa n'ajya ama ofisi burya leta kenshi ibi bintu ntibibizi niyo ibimenye hari igihe ihambarira ajya ama ofisi mwe kurwanya umusaba iki none nawe nk'umuntu ari muri arabi uvuga ati ibi bintu biko biraba abantu byishimiye, ari nayo mpamvu ufashe umwanya wo kuvuga ati utanga ubutumwa. N'ikintu nosaba nuko umuntu iyo agwaye bomutabariza kuko nta muntu ashobora kwigwanza, nta muntu yoshobora gusaba gutaha atagwaye kuko twese tuba twaje kurondera ubuzima. Rero iyo amagara agukitse vyiza rero umuntu agatabaza, vyosaba yuko bomuririkira agataha hama akaja kwivuza ari muhira kuko n'ubundi naho tuba turi ino ntituvugwa, udafise amahera ntuvugwa, ntibatuvura. Rero mu mwanya batatuvuza iyo tugwaye nibo badufasha badutahana hakiri kare umuntu atarasinzikara hama aje kwivuriza muhira. Je numva ico nosaba. Bumvikana. Murakoze rero kandi ndabashimiye ku kiganiro muduhaye. Murakoze namwe. Ibisigaye mu biturekere hanyuma nitwabakenera gusa ndaza kugukontakita. Ego. Uvuze ko yitwa nde? Kamariza Chantal. Yari amaze amezi angahe? Umubosi yarahamaze amezi 6 aburamwo indwi zibiri, ubu urumva ariko arakwiza indwi. Yasafirishijwe na Bujoso. Eh. Murakoze cane. Murakoze na mwebwe. Murakoze. Hanyuma inshuti zanje bakunzi munkurikira ndanabwira ikintu kimwe. Mwamwumvise ni Kamariza. Amaze amezi menshi asafiriye y'amezi 3 bitwaza bavuga ngo nayo ngo gupima ngo nayo kugira iki yarayamaze. Aba bose yarabashije amafaranga mugabo vyabananiye kumuvugira kugira ngo atabagwa. Ibaza aragwaye agwariyeho amezi 2. Muramubona mw'ifoto. Yaranamvye yarahwereye ntiworaba. Ejo bazumva yapfuye. Apfuye mwabantu mwe iyi Bujoso icivuga ngo umuntu wanyu yapfuye abantu nuko bapfuye twamutwaye vuze buri gihe. Umuntu nimba agwaye mutabare hakiri kare ntimurinde ko arinda gupfa hama ngo muze kutubwira ivyo ibitagira akamaro mu nyuma. Umuntu agwaye ni mumufashe atarapfa kuko abantu barinda gusinzikara bakagira aho bapfa kubera ko batatabawe. Uyu munsi mfise abantu benshi n'ukuri murihangana ngerageze kubasangiza ibi bintu byose birababaje cane gose. N'abantu benshi bafise ingorane, abadame bagiye muri Arabiya bavyibushe basa neza bagezeyo barahinduka bakaba imiguta kubera kudafatwa neza, kutavugirwa, kutavuzwa, kutagaburirwa. Ama ofisi yabarungitse ntabavugire. Hariho abaronka two kurya ndinze kuvuga harinda kuvuga n'ababose babo. Umuntu akyumvira abantu ayo mafaranga babahaye icyo bayabahereye bikabananira. Ni ibintu biteye isoni n'ukuri kandi cyane. Ihangane gatoya. Reka iyi nkuru ndayigarukize hano mu kanya ndagarutse.